Mwaramutse abandi nabo mwiriwe bihwanye naho muherereye nizere yuko mumeze neza aho muherereye hose. Kaze muri baho ibiganiro bibatumirira kandi bibibutse yuko Yesu agomba kumubaho. Ijambo ry'Imana ratubwira mu butumwa bwiza bwa Yohana kigabane c'icumi ku murongo w'icumi ngo umusuma ntazabona n'ikindi ni ukwiba no kwica no gutikiza, ariko jeho naje kugira ngo zironke ubugingo kandi ziburonke busagutse. Kaze rero ni ibiganiro mutegurirwa na Nathalie na Olivier, bakaba bubatse tuba mu gihugu ca Canada, kandi turashimira Imana ivyo iriko irakora idukoresha kandi n'ivyo muriko muradufashamwo namwe. Nagomba gutangura senga. Data mw'izina rya Yesu nongeye kuguha n'iyo opportunité yo kuvugana n'abantu bawe. Mana vyose biva iwawe, ni wowe wabaremye. Usubire ufate mpiri indimi zacu, usubire uvugane nabo, usubire uremeshe ukeneye kuremeshwa, usubire ukosora ukeneye gukosorwa, usubire umurikire uwo wese abikeneye kandi wiheshe icubahiro muri vyose. Ni mw'izina rya Yesu tubisaba, amen. Hama nongeye gusubira gushimira abantu kumbure baba batumvise audio yejo, abantu bose batwitavye muri ya Zoom twagira. Nukuri turashimira Imana kuko twarashoboye gukurikirwa n'abantu en direct bashika 900. Nukuri Imana ibaha umugisha, mwarumviye ubutumire murabwitaba. Tongeye no gushimira n'abantu bashinze intahe, n'abantu babajije ibibazo bentervenye mu buryo bumwe canke ubundi. Nukuri burya tubaho kuko muriho. Ico ni ikintu natahuye cane. Nico gituma Imana itaremye umuntu ari wenyene, ariko yamuremeye ikimufasha, maze umufasha muzanira umwazo, amuzanira abaronka abana. Kubera iki? Kuko turi bamagiriranire. Nico gituma ijambo ry'Imana ivuga yuko turi umubiri wa Kristo. Nkuko mushobora kuvuga canke muhora mubitondekera muti turashima Imana kuba muriho, natwe turashima Imana kuba muriho, kuko impome zacu aho tubaye ntizofashwa n'ivyo turiko turavuga, ariko mwebwe murafashwa kandi hari aho bibakura, hari naho bibajana. Nagomba kubaha rero n'uwo tubikorana, ariko ndabibutsa yuko dufise page ya YouTube yitwa Baho podcast. Kuri abo batarashobora kwiyarojisira, murashobora kwiyarojisira. Hari amasayima menshi ducishako, hama mushireko n'akarya ka notification, karya gakenkeri, komsi yo haje inyigisho nshasha mushobore kwironka. Imana ibandanye bagira neza. Nongeye kusubira kubaramutsa, nongeye no kubabwira ahubwo yuko si no kuri YouTube gusa, turafise Aussi kuri Spotify, kuri Google Post. Hari abantu bakunda bujya kumviriza ku ma podcast yandi. Umuntu ashize ko Baho podcast nyinshi turiko, bisigura yuko ashobora kutwumva akatwumviriza neza. Rero Yesu abahezegire kandi no kuri muradufasha, muraturemesha, muradusengera, muratubaza n'ibibazo n'ibintu byinshi tuganira hano biva noneho no mu biganiro tugerana n'abatari bake muri mwebwe, kuko turavugana. Rero nashaka tubananye gato kuvyerekeye ubwoba, duse peut-être mu minsi za nk'abisozera, kuko twarabonye ko icaha catumye haza ubwa mbere, sentiment ya mbere yatangiye gushika n'ubwoba. Bisigura yuko ubwoba buranywanye cane no guhusha intumbero Imana yashize mu buzima bwawe. Canke naho itwereka ni nka symptome, itwereka yuko twe twamaze gukura Imana mu vyimviro vyacu, mu buzima bwacu, mu nyifato zacu, mu vyo twari twipfuza. Urumva? Rero turavyatura n'umunwa tubati Imana turi kumwe nanje, ariko iyo ufise ubwoba birerekana neza yuko uzi kutari kumwe n'Imana, canke wibaza ko Imana ikuraba nabi. Aussi sibisigura ko utabutahura ko Imana igukunda. Sinzi ico wobandanye bivuga kuri ico kintu. Nagomba kubandanya, ariko nsombe kuri ca gice twakoresha la fois passée. Ni mu cete ca mbere ca Yohana ikigabane ca 4 ku murongo wa 18. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo ntabwo babuba mu rukundo, ariko urukundo ruhinguwe cyangwa urukundo ruri parfait rusenda ubwoba, kuko ubwoba bugendana n'igihano. Ubwoba bugendana n'igihano. ngo car la crainte suppose un châtiment, niko bavuga ngo ubwoba busuppose yuko ariyo igihano.
ngo kandi ufise ubwoba ntarahingurwa mu rukundo. Umuntu afise ubwoba ntarahingurwa mu rukundo. Iyo bariko baravuga ngo ntarahingurwa mu rukundo, hari igihe umuntu aca yibaza ngo nuko ntarashika mu rukundo rukomeye. Oya, Bibiliya ubandanije muri ico gice nyene baravuga ngo urwo rukundo ndiko ndababwira ngo si uko ari twe twayikunze, ngo ariko nuko ari we yadukunze. Ndagomba kukubwira, iyo Bibiliya iriko iravuga urukundo, iba iriko iravuga, ikoresha iryungane mu kigiriki ryitwa agapeo cyangwa agape. Agape ni ubwoko bw'urukundo Imana yonyine ishobora kujenera. Ni ubwoko bw'urukundo rw'Imana, nature y'Imana yita urukundo agapeo. Urwo rukundo ntirushobora kuva ku mwana w'umuntu. Rero iyo turiko turavuga ikintu c'ubwoba, ubwoba nico kintu novuga narakivuze la fois passée, ni ukuvuga muri dekoro yawe kirakuramwo Imana. Iyo gikuyemwo Imana, burya nawe kiba kigukuyemo kubera iki? Waremwe mu ishusho y'Imana. None ishusho y'Imana ivuye wumva haba hasigaye iki? Kuko iyo bavuga ngo yaremwe mu ishusho y'Imana, ni hakurya ushobora kuvuga ati ico mbona mu kiyo ni ishusho c'ikiyihagaze imbere. Urumva? Ni ukuvuga igihagaze imbere y'ikiyo nico mbona mu kiyo. Rero Imana nimba tuyikuyeho, natwe rero tuyita ko turi reflet yayo, ntidusubira kubaho. Nico gituma rero haca haba ikintu mu buzima bwawe. Ni ukuvuga haca haba action. Ni ukuvuga hariho ibikorwa ca ntegerezwa gushira mu ngiro kugira ico kidahari nshobora kukiremba, canke ico nibaza ko gihari ngerageza kugipreserva. Nico gituma uca usanga hari abantu babesha. Kubera iki tubesha? Tubesha kenshi kuko dutinya guperda ico tumiyeko. Sivyo? Ukavuga uti iki kintu nkavuga ukuri uko biri, iki kintu ndakibura. Canke tukabesha kuko hari ikintu tugomba yuko turonka. Sivyo? Hari ikintu tugomba gushikako, hari ikintu tugomba kwakira, hari ikintu tugomba kuronka. Tuvuga tuti iki kintu ntakironse, ibara riraguye, cyari ikintu kitameze neza, hari ingorane ishobora kugira. Urumva? Ugasanga urabishe. Kubera iki tu exagera? Ni kubera uri kurabwira ushobora gususita plus d'importance par rapport yawe. Erega nivyo vyama vyadushikiye. Donc ugasanga ikintu wakigize kinini cyane cyangwa wakigize gito gose, ntaho umenga ntakibaho, ntakiriho. Ivyo vyose biripuse n'ubwoba. Ugiye kuraba, tugiye gutangura seri kuvyerekeranye n'ibikomere. Abantu ikintu batinya cyane, abantu baratinya gutabwa, baratinya kutemegwa, le rejet, l'abandon. Ico kintu abantu benshi baragitinya mu buryo budasanzwe. Nico gituma uca usanga bariko baba mu kubesha. Kubera iki? Kugira bakigwe, kugira ntibatabwe, ntibategwe umugongo. Nindakunda gutabwa, nta numwe. Nindakunda gutegwa umugongo, nta numwe. Ariko nagomba kukubwira uri kuranyumviriza, urukundo rw'Imana hari ikintu dukunda kugirana na Natali iyo tugiye gusoma kenshi, iyo twavyibuza. Tuja gusoma kenshi kandi ico muzogipime muze mutubwire. Twafunguye tugahaga gose. Nukuri iyo wafunguye ugahaga gose ugiye gusoma, cyane cyane ngaha muri ibi bihugu usanga mu buguriro cyangwa uja kugura, usanga hari choix multiple, ibintu bitagira uko bingana, ku buryo hari igihe usanga bazanye ibintu mu nzu bidakenewe. Kuko baravuga ngaha yuko usanga abantu nyabari parane ku mwaka barashobora ibintu bata muri pubere baguze bibaza ko bakeneye, ariko bagasanga yuko bidakenewe, yuko ari ibintu byababa hafi ibihumbi, nyabari ibihumbi 4, nyabari ibihumbi bingahe ku mwaka. Ni ukuvuga na mahera menshi, na mahera menshi umuntu ibintu aba yaguze yibaza yuko akeneye. Mugabe iyo ugiye wahaze, nukuri usanga wagiye urondera ivyo ukeneye, ibiri necessaire. Rero kuri ico urukundo rw'Imana iyo rwakuzuye, usanga mu bantu ukuramwo ibiri necessaire. Ntugenda nkaho umenga sinzi umuntu ariko ararondera mu mufuko yari yitezeho ikintu,
agasa n'ukibuze arakurayo n'umufuko urabona wa mufuko tudahora tubona akawusokorora hanze akanyiganyiza hari igihe tunyiganyiza abantu ngo tubakuremo ibintu kuko turi vide ariko iyo vide ari imana yonyine ishobora kuyuzuza ariko ubwoba buza bufuta imana. nohava ntangana egizample ku byerekeye ubwoba kuko umuntu ashobora kuvuga ati none d'une façon pratique umuntu yabivuga gute dufate nk'iyo egizample kuri avuga tuzotangura mu minsi iza ku byerekeye ibikomere uri umubyeyi twageze no kubivuga uri kurarira abana warigeze kugira ingorane mu buto bwawe swat warakenye swat waratawe hama ukavuga uti jewe sinifuza ko umwana wanje by'ukuri abaho ubuzima nabayemo. Ivyo ni ibintu vyiza cyane kandi Imana ishaka gukuraho uwo muvumo ivyo bintu byagushikira bigashikira abana bawe. Ico ni ijambo ry'Imana. Ariko iyo udakuwemwo ubwoba udatahuye urukundo rw'Imana ko ari rwo rwonyene rukuzuza uca usanga ubwo bwoba ubusubiza mu bana bawe gute ukaca ubarunda ibintu amakado menshi ukabafyinisha ukarenza kubera kuko hari icyo wigeze kubura ubeshwaho n'ubwoba ukavuga uti Mana yanje umwana wanje ntakabure kuko ndababaye ugaca usanga kimwe wari wibaza ko cari ciza urumva kurya kucacamwa co kumenya iciza ari kibe me kiribaze n'ubwoba ugaca usanga kizozana ingiki ivyamwa bibi urashobora ko warabonye peut-être barafyinyishije abantu iwanyu ukavuga ati nono agafyinyi ni kabi nabwo nyine n'ubwoba uvuga ati umwana wanje yewe sinabishaka narabonye ingene ibintu bishobora kumera nabi wabibonye ahandi biguteye ubwoba uca ushaka kubikemura iwawe ariko ubikemuye bitaranavuka ukaca usanga abantu bashize ku murongo urabishe babayeho ubuzima bw'igisoda kuko watinye ivyo wabonye ahandi urumva hariho rero ubwo bwoba nibwo bushobora gutuma urabuba mutabizi c'est instinctif urumva warahahamutse je ndibuka gihe tugishikino hari gihe wumva nka amafeu d'artifice warabaye mu gihugu c'intambara amafeu d'artifice ashobora kweza ngo ni insoro makumara imisi uvuga uti oya ahubwo bariko barigina ni fete y'igihugu muri Afrika iwacu uvuga ngo fete d'independance ariko ntugire ubwoba ugaca usanga ico wabayemo iyo giteye induru naho utabari muri iyo situation urahahamuka uragize ubwo gucugira de réaction ugaca usanga birateye ikigongo rero iyo bari ico kintu muri ako kanya ariko kenshi usanga biturimo tutanabizi tugafunctiona nk'isi hewe banzuje kurondera akazi banze wiruke kurondera akazi ni byiza gukora ni byiza cyane hewe yo banzuri he ubuzima buragoye ugasanga tugufite ayo majambo mu kanwa ubuzima busigaye bugoye gutufise Imana kumwe nawe izoguha ibikwiye kandi izoguhana byinshi kuko uruwayo niya bigukunda urukundo rwatumye Yesu aza ku isi bisigura yuko ifise uburyo bwo kukubeshaho mu buryo bwiza cyane bitajanye n'abandi kuko amategeko y'ijuru ntatura aranga twebwe ntaranga abandi amen. Rero ukurimbura ijambo ry'Imana niko utahura nkuko reka bivuga yuko amaverse menshi cyane avuga ati ntugire ubwoba reka ntutinye reka guhahamuka reka kubishira kwa maso ndaba jewe urumva reka gucumura mu kuraba ibindi ntuhushe intumbero kugira ntugire ubwoba ahubwo mu majambo nturabe ibindi ko nuraba ibindi wava uhahamuka wava wibaza yuko ari vyiza ariko ni bibi rabi ikintu deja cambere twiga no mu rugo tuzana uyezo kuti ubwo peut-être subwo barakubwira barakurera umukobwa umugore umugabo umuhungu ateza gukora gutyo sivyo ukakura warumvise ama principe menshi abakobwa mu nzu abagore bateza kugera ugakura umeze gutyo washika mu rugo ugashaka kuvyaplika par peur non pas parce que kenshi ukunda umugabo ukati ya ifo ko bigenda neza vraiment Imana ukacishura kure ati Imana warakoze kunyishura hinge rero nkore nkuko navyize ariko wavyize kugira ntugire ingorane n'est-ce pas ntuhahamuke. Iyindi example yoyo na nyene nkunda kubona yitwo turaganira n'abantu ni nk'ivyereke kurangwa amabanga y'abubatse batwigishije mu ishengero yuko gusambana ari icaha kandi biranditse muri Bibiliya mais nta yindi contrepartie iri équilibré bakubwira bati il y a une bénédiction mu rugo rumva ugasanga umukobwa kuko batinya ko bakobwa bazana inda zishushu mu rugo barashize ko pression
ati ubusambanyi n'icaha umukobwa akagenda yarahahamutse avuga ati il ne faut pas que je rate ma vie et c'est excellent de ne pas le faire ariko wajya mu rugo ubwo bwo bukabuzana abantu benshi barakunda kubitubwira ati ndafingira ingorane n'uwo twubakanye kuko umubiri warawanka kubera ubwoba bwaremwe muri we urumva donc c'est subtil nimwibaza ngo ubwoba ngo ni ibintu bisanzwe bisigura yuko ubwo bwoba ni ukutaraba imana cyangwa ni ukuraba ubuzima udakoresheje amaso y'ijambo ry'imana amen kuko ubwo bwoba nibwo buza bukatwereka yuko twaracumuye tugashoza kuza kurya ivyamwa bitari byo cyane ubwoba ni bubi ubwoba ndagisubiramo ubwoba butukura muri dekoro y'ubuzima bwawe bugakuramo imana nicyo gituma nagomba kubabwira ubwoba imana iranka icyo kintu cy'ubwoba nicyo gituma yagumye ibwira abantu bayo ntimutinye mwibuke yuko turiko turiga ku cigwa kivuga no kuvuga teme centrale ni kiyetsu mbega urinde umve ubwoba buraza bugafuta bukibagiza icuri mbega wari uzi yuko uri umwana w'umwami w'abami ndagusubiriremo wari uzi yuko uri umwana w'umwami w'abami ariko ubwoba buraza bukabifutanganya bukakwibagiza byose ukabaho umengo ubayeho nk'usegerereza niyo hageze ko usenga ntusenga uri muri assurance kubera iki kuko la crainte suppose un châtiment ubwoba bwumva yuko umenga hariho igihano n'ibishitse uvuga ngo hasha ngo ndiko ndishura ngo imana ngo usangire kiragira wamubona ko imana igira itikizi igira ihonye igira isambure igira imanyure igira ivunagure urumva umuntu atinya ntarahingurwa ntaraba parfait dans l'amour iyo bavuga perfection mu kigiriki ni terme isi ntisigura kuba ahantu washitse ariko isigura atteindre la maturité ni ukuvuga n'umuntu ataba arakura mu byerekeranye n'urukundo n'umuntu atarashikana ngo ashinge imizi atahura ati imana irankunda nicyo gituma ugiye kuraba nko muri bibiliya cyane cyane nko muri ancienne alliance hari abana bari baratahuye ukugene bakundwa n'imana batahura icyo nicyo cyatuma banashobora kuba mu kwizera mbe mwari muzi yuko ukwizera burya kuroroshe mu gihe uri fonde watahuye yuko ukundwa n'imana imana ishimwe cyane icyo kintu iyo wagitahuye iyo wagicakiye iyo wacumvise ndagomba kukubwira wowe uri kuranyumva uyu munsi sinzi igituma nagomba kubabwira ngo ejo cyangwa hirya y'ejo ntitwateguye kuzovuga ku byerekeranye n'ibi turi ko turavuga ariko nimba ururimi rwacu imana yarutwaye ati garuka muvuge ku bwoba ni uko hari abantu barusha ni uko hari abantu baremerewe ni uko hari abantu kumbura bafite n'ibigwara mu mubiri kubera ikintu cy'ubwoba ariko ndagomba kukubwira ngo ntutinye ntacyo ushobora guhindura mu buzima bwawe kubera ubwoba umve ni origine y'ibyaha bitagira uko bingana urumva hariyo ukwigwanira hariyo ukwiba urumva umuntu akibaza ati iki kintu ntukironka ubuzima bwobandanya iki kintu ntukironka ntushika kuri ibi urumva hariyo ibintu by'urusaku hari ibintu byo kubeshera abandi hari ibintu byo kugerageza gushyira hasi abandi kuko mbenga bagutwaye ikibanza nk'umuntu akaza ati mwarumvise hewe urivye atari baragize zoom yari imeze neza ngo bintu urumva akagerageza kubiponda akagerageza gushira hasi nkaho umenga ashize hasi naka we wabaduze murabona sinzi ko ndozita nazo sorte za balansoire aho umwe yicara ku giti hirya uwundi akicara ku giti hino umwe aduze uwundi amanuka uwundi amanutse uwundi aduga hari abantu bibaza yuko ibintu biba bimeze ukonye ariko nagomba kubabwira Yesu aravuga abisubiramo kenshi no crains point ntutinye wibuke uwuriwe umve uri imbonero y'ijisho yiwe uru rugingo rw'umubiri wiwe ngo Yesu aravuga muri Yohana ikigemane c'icumi umurongo wa 29 nimba nihenze ariko aravuga ngo muri mu kiganza canje
personne ne peut vous ravir de ma main ngo nta n'umwe ashobora kubakura mu kiganza canje ngo kuko data yabampaye nta n'umwe ashobora kubakura mu kiganza ciwe. Rero Yesu abahezagire, tuzobandanya tuvuga ku byerekeranye n'ibikomere kuko ibikomere biri muri nivo ya ame, tubone n'ibikomere ingene vyafekta ivyerekeranye n'amatamperama, tugiye kubigarukako ivyo vyose tubijemwo, kandi ndizera ko ari saison tugiye kujamwo izobafasha gose. Ariko mwibuke terme centrale ni mbega urinde. Imana ibahezagire, ijoro ryiza, abandi mugire umunsi mwiza. Amen.